Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ku barundi bose, amakuru yerekana ubunyonyezi ndetse n'ubusuma buriko burakorerwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu, tukaza kubereka akarenganyo gakomeye cane gakorerwa abakora mu mirima ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho tuza no kugaruka ku mwizigirwa ukomeye cane wa Angeline Ndayishimiye, bivugwa ko uyu munsi abayeho aturatura, ashobora kuba yanicwa umwanya n'umwanya, byose bikozwe n'igihangange gikomeye cane gisanzwe gikorera Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba ari n'amakuru ateye ubwoba agaragaza amanyanga ndetse agaragaza ubegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu kwihagira amatongo y'abahunze igihugu ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo atere ubwoba abanyagihugu bemere kumuha amatongo, aho benshi bemeza ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bafatane mu nda, bikure ko ubutegetsi bwa CNDD FDD ubutegetsi bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi, aho benshi bemeza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukorera abarundi biteye isoni kandi bibabaje. Benshi mu barundi bakaba bavuga ko igihe cyari gikwiye kuba kigeze kugira ngo Ndayishimiye n'ubutegetsi bwe bagende, kuko ntaco bariko barafasha abene gihugu, kuko bariko bariba igihugu ku rugero rukomeye cane. Ituratura ry'imbonerakure Diomede Habimana ajejwe imirima ya Perezida Ndayishimiye muri komine Buhiga. Ni byinshi twabateguriye, aho tugiye kubazanira amakuru ahambaye cane twakuye mu kirimba c'umukuru w'igihugu, aho badusangije amakuru ateye ubwoba yerekana ko Ndayishimiye ariko yiba igihugu ku rugero ruteye ubwoba. Dani Diomede Habimana n'imbonerakure ikomeye yo muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi, bikaba bivuga ko afitanye umubano udasanzwe we n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha. Bamwe bamuzi ku itazirano rya Kabasore. Imbonerakure zo muri Buhiga zivuga ko nazo nyine zimutinya. Ni imwe mu mbonerakure zahoze zitukana bidasanzwe kuri runo rubuga ndetse no ku mbuga zitandukanye. Izindi mbonerakure zivuga ko ari imbonerakure yegereye umukuru w'igihugu, niwe yari ajejwe imirima y'umukuru w'igihugu muri iyo komine. Ariko kuva mu mpera za Kigarama 2024 Diomede Habimana ntakiboneka, abayeho anyegeye bidasanzwe. Mu nkuru twatanze mu gatondo ijanye twayitanze ku munsi w'ejo murantunga, ntago ari uyu munsi, n'ibijyanye n'ibinyegezwa bifatanye n'imirima ya Perezida Ndayishimiye, hari uwamutabarije ko batazi irengero ryiwe. Iyi nkuru yababaje cane abo ku kirimba ca Perezida Ndayishimiye. Umwe mu bakora mu biro by'umukuru w'igihugu ahejeje kutumenyesha ko Diomede Habimana ari muzima, ko bafise amakuru y'aho anyegeye, kandi ko yoba yasabwe ko yobeshuza amakuru twabahaye. Uyu mukozi mu biro by'umukuru w'igihugu yashimye gutanga umuco ku byo imbonerakure Diomede Habimana azira, mbe atanga n'ayandi makuru ajanye n'imirima ya Perezida Ndayishimiye. Hano kubasangiza amakuru yaduhaye twirinze gushira ahabona ibyo tuma amenyekana akagirirwa nabi. Amakuru yadusangije ni menshi, tuzoyatanga mu bihe bitandukanye. Diomede Habimana ntiyanyurujwe ahubwo aranyegeye.
Iri soko ryo mu biro by'umukuru w'igihugu ryatubwiye ko hariho umutahe urondera Diomede Habimana, umutahe wavuye muri parike ya Karusi. Iri soko rivuga ko umutahe waturutse ku mashari ari mu bajejwe imirima ya Perezida Ndayishimiye cyane cyane hagati ya Diomede Habimana umuhinga yari ajejwe imirima muri Buhiga be na Damascene Nduwayo ariwe agenzura imirima ya Perezida Ndayishimiye mu gihugu cose. Damascene Nduwayo yoba yatinye ko Diomede Habimana ashobora kumusubirira. Iri soko rivuga ko muri Kigarama 2024 Diomede Habimana yatumwe ko ku kirimba kwa Perezida Ndayishimiye i Gitega. Diomede Habimana yari umuntu yakoze ibintu bidasanzwe mu mirima ya Ndayishimiye ahitwa Shanga muri komine Buhiga. Uwo mugoroba ku kirimba i Gitega Diomede yarashimiwe rwose. Mbere umupfasoni w'umukuru w'igihugu aca amugabira imiliyoni 5 z'amafaranga nk'agashimwe. Uwo mugoroba banamuhaye imodoka yo ku kirimba iramutahana. Perezida yari yarigeze kuvuga ko azomuha imodoka imwunguruza. Diomede Habimana yapfuye gushika i Buhiga, inkuru ikwira hose ko Diomede agiye gukomera mbere ko umukuru w'igihugu amuhaye imodoka izohora imwunguruza. Rya soko rivuga ko aya makuru yaciye ivutu Damascene Nduwayo asanzwe ajejwe imirima yose y'umukuru w'igihugu. Damascene Nduwayo ntiyize iby'uburimi, ni umwigisha afise diplome d'6 akaba murumuna w'umwe mu bajejwe umutekano wa Angeline Ndayishimiye, wa mugabo munini akunze kugira inyuma yiwe. Damascene Nduwayo afise ububasha budasanzwe, yarahawe voiture Toyota Allion Jeep yo mu bwoko bwa V8, yarubakiwe inzu, niwe yakira amafaranga yo guhemba abakozi bose ayahawe na intendance y'umukuru w'igihugu, agaheza akaja guhemba abakora mu mirima be n'abagoronome batandukanye. Kumva hari umugoronome yizewe bidasanzwe n'umukuru w'igihugu akanaronka agashimwe ka Angeline Ndayishimiye byatumye Damascene Nduwayo agira ubwoba. Ibwami hama ukwikundwa kaza no kwambikana ibara. Isoko ryacu rivuga ko Damascene Nduwayo yaba yagerageje ibishoboka byose ngo Diomede acafure, atakaze icizere ca Perezida Ndayishimiye. Yoba yakoranye n'umukuru w'iperereza i Karusi Jovic Shahayo, Buramatari Devote Nizigiyimana n'umukuru w'imbonerakure kugira bafatishe Diomede Habimana. Diomede yahungiye i Bujumbura amaze kumva ayo makuru. Buramatari aca akoranya musitanteri wa Buhiga, awutwara igipolisi n'utwara imbonerakure muri Buhiga baja kugariza urugo rwa Diomede Habimana bagenda batwaye ibyiwe. Aho hose bongeye kumutuma Diomede yari afitiye ideni ariko haratagera ko ririho. Isoko ryacu rivuga ko Diomede Habimana nawe yatabaje umushikiranganji Martino Niteretse aramwereka ibiriko biraba byose. Martino yaramutabaye ategeka Buramatari ko ibyo biriko bakora bihagarara, Diomede Habimana agasubizwa ibyiwe. Ibyo bipfuza Damascene Nduwayo yarondeye ikindi cirwazo. Ibyo bipfuye Damascene Nduwayo yarondeye ikindi cirwazo. Isoko ryacu rivuga ko Diomede Habimana yari asanzwe yaratumwe iryo kugura amatongo ya Perezida Ndayishimiye. Hariho amatongo 2 yaguzwe mu ruyeri rukomeye. Mu gihe Ndayishimiye ihegitari ayigura imiliyoni 8, abo bantu 2 barahenzwe bahabwa amafaranga menshi. Bamaze kugurisha amatongo haca haduka ibyo kuyapima uko angana basanga ni mato cane. Niho umupolisi yari yahawe imiliyoni 32 yategekwa gusubiza imiliyoni 20. Umupolisi arababara aravuga ati nta kundi ndahebye itongo ryanje, arasubiza amahera. Mugabo avuga ko hariho imiliyoni 6 yahaye Diomede Habimana. Damascene Nduwayo yaciye aja muri parike ya Karusi gusohoza umutahe wo gufata Diomede Habimana ku caha c'ubwescoro. Aho niho havuye ubuzima bwo guturatura bwa Diomede Habimana. Abakozi bo mu mirima ya Perezida bahembwa mu mafaranga ya intendance y'umukuru w'igihugu. Iri soko ryacu mu biro by'umukuru w'igihugu ryagize riti: ibi mwavuze by'ingene abantu bakora mu mirima
bahembwa ni ukuri, ico nabonye mutazi ni uko bahembwa amafaranga ava muri intendance y'umukuru w'igihugu. Ni amafaranga y'igihugu, y'amafaranga y'umurengera uvuga ngo agenewe gufungurira umukuru w'igihugu, amwe aja muri ibyo byo guhemba abakozi bo mu mirima ya perezida. Mukunze kuvuga ko ari miliyoni 2 ku munsi, murasubira musuzume, ubu yaraduze cane. Ikindi mutavuze ni uko abo bakorera perezida bose bahembwa mu minwe. Abo mu mirima nibyo benshi usanga ari abatamakazi n'abana b'abigeme, bamwe baba barahebye amashuri. Nibyo bamwe bahembwa 3 fabu, abandi 4 fabu, bake cane bashobora gushikana 5 fabu. Kurya mwabivuze nibyo, abagoronome usanga bahembwa hagati y'ibihumbi 100 fabu n'ibihumbi 150 fabu ku kwezi. Usanga bakenye cane, bimwe biboneka. Nta kontara y'akazi bahabwa, kandi nabo nyine bayahabwa mu minwe. N'aba enjeniyeri nk'uko kwa Diomede Habimana bahembwa mu minwe, nta mushahara uzwi bafise, nta kontara bagira, nabo nyine bayahabwa mu minwe. Ikindi mwavuze kirico ni uko batamenya igihe bazoronkera umushahara wabo. Hari aho haca amezi 3, 5 n'aharenga batarahembwa. Nk'aba enjeniyeri babona bahamagarwa ku telefoni n'utwara intendance, bakumva ababwira ko hari ikintu agira abarungikire. Gukorera perezida Ndayishimiye birababaje cane, birimwo agasuzuguro kadasanzwe. Usanga umurima umaze guca ko aba enjeniyeri nka 7 bose bagata bakomoka, bananiwe kubandanya gukora muri ubwo buryo. Uhuye n'uwamukoreye akamusaba gusubirayo, yo gufata nk'umwanzi wiwe. Nta kindi kibabaje nko kubona ngo umuntu akurikirana umurima wa perezida ukamusanga yambaye ikamambiri yatobotse inyuma. Imirima ya perezida ni myinshi cane mu gihugu. Iri soko ryavuze ko amakuru twatanze avuga imirima ya perezida Ndayishimiye adakwiye. Yatubwiye ko imirima ya Ndayishimiye ari myinshi cane mu gihugu. Yagize ati nka karya muri Karusi imirima yiwe irarenga rwose ijya 2 mwavuze. Uretse muri Buhiga na Bugenyuzi, arafise iyindi mirima muri komine Shombo, muri komine Nyabikere n'ahandi henshi. Abantu babahuka kumwankira kumugurisha ko ni bake. Hariho abazi ubwenge bankazirya miliyoni 8 ku hegitari, bagasaba menshi akaca abareka. Amafaranga agura ayo matongo yose ava muri intendance acishijwe muri sosiyete ya Ndayishimiye yitwa Soveti. Iri soko rivuga ko ubundi buhinga bukoreshwa mu kwiba amatongo ni ukurondera ubushinga ishirahamwe ryitirirwa imbonerakure, zikitwa ko zigira zirimire hamwe nawe akaziha imbuto. Aho haba hateguwe ko mu nyuma iryo tongo rizoca riba irya Ndayishimiye. Ibyo bashobora kubikora ku itongo rya leta canke itongo ry'umuntu yahunze. Gusozera, imbonerakure Diomede Habimana ntabwo yanyurujwe nk'uko bamwe babyibaza. Abayeho anyegeye kubera umutahe wa parike ya Karusi umurondera. Uyu mutahe wavuye ku ishari riri hagati ya Diomede Habimana na Damascene Nduwayo ajejwe imirima yose ya perezida Ndayishimiye. Uyu Diomede Habimana hari ibyo ariko arasabwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu ngo abeshuze zino nkuru. Abakora mu biro by'umukuru w'igihugu bemeza mu ibanga ko amafaranga akoreshwa mu mirima ya Evariste Ndayishimiye ava mu mafaranga ya intendance y'umukuru w'igihugu. Babona ko ariyo mpamvu aguma yongerezwa. Vuga ko bababazwa n'ingene abakora mu mirima y'umukuru w'igihugu bafashwe nabi cane. Iri soko ryaduhaye ikopi y'umutahe urondera Diomede Habimana. Imbonerakure z'Ibuhiga nazo zatubwiye ko Diomede Habimana asanzwe ari imbonerakure itinyitse cyane mu gihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.